Reka mbashimire nongera ndabasuhuza bakunzi ba Star TV 257 twabanye neza mu mwaka w'ibihumbi 2021 tutera twinjira mu mwaka w'ibihumbi 2022 twamaze kwinjiramo. Tuba twifuza yuko umwaka mushasha utangura tumeze neza, tutangura twishimye ndetse tunaryohewe. Ariko umucuti Landry Promoter ntabwo yatanguye umwaka yishimye ameze neza. Uti rero bimeze gute bakunzi ba Star TV 257? Mbega wamaze kora sabone kugira umandanye kubona ibikorwa bica kuri Star TV 257. Namarira menshi cyane kuri Landry Promoter nk'umutananigwa giseruka rukambye. Iyo habaye ikibazo aserutse ibintu biragenda neza cyane. Yakoze byinshi muri industry ya 257 ndetse n'ubu aracyabikora. Ntawo bideha Landry Promoter ariko abikora neza cyane. Kuno moya turiko turavugana Facebook yiwe bayivye. Yanditse ati Facebook yanje yibwe ihindurwa izina bayita uko Imana ibababarire abankoreye ibi. Uwo ni Landry Promoter yagerageje kwandika amastati. Instagram yanje yahinduka nayone Imana ibababarire. Ugerageje kuraba kuntu bagiye baravyita ni ibintu vya Kion Diera niko bagiye baravyita. Bisigura yuko uno moya tuko turavugana Landry Promoter ntabwo ibintu bimeze neza. Ariko uko biri kose nk'abatananiko ibintu bazi ko ari byo tuzoshira ku murongo hamba ibintu bikagenda neza tukarunda ndetse na Landry Promoter tukamubaza no kuntu vyagenze. Abandi dutangura dufise umunezero umwaka mushasha kubera iki nawe watuma uwundi atangura umwaka mushasha atameze neza. Ugerageje kuraba bagerageje kugira ane guhindura amazina ndetse baragerageza barinjira kuri Facebook yiwe barahindura amazina Kio nivyo tuko turabona aho kwandika Landry Promoter dusangwe tuzi ko iyinye Landry Promoter niko asanzwe yitwa, ariko ubu unyubura ko bagiye guhindura bandika Kione bandika Diera. Ugerageje kurabanga Isoko TV babashashira ko kintu bita Isoko TV ndetse n'ukuntu vyagiye birahindurwa kwa Landry Promoter banditse ko Isoko TV. Isoko TV nayo dusangwe tuzi ko ari kinyamakuru gikora hano mu gihugu cy'u Burundi ndetse gikoregwamwo n'umwigeme bita Digne Delicia. Mbega koko bo bayitiriye Isoko TV kugira basevye Digne Delicia cyanye hoho baba bifisemwe uruhara. Isoko TV dusangwe tuzi ko umuntu ayikurikirana aho bari nk'umuntu yo bari mu Rwanda kuko Landry Promoter yavuze ati abantu bari ko barabikora amato asumira bari mu gihugu cy'u Rwanda ariko bari ko bagerageza gukoresha Isoko TV. Uti mbega ho bimeze gute? Uko biri kose murabona yuko atari ibintu vyoroshe na gatoyi. Mugenza warakora akarima akimbura ateragiye ibindi akarima agateragira bikuzu gashaka kwimbura wewe ataruhara wabigizemwo. Uko biri kose bano babisha umunsi zobafata nibaze yuko bazohanwa bikwiriye. Instagram ya Landry Promoter tubibutse yuko nimwe muri Instagram zikurikiranwa cyane hano mu gihugu cy'u Burundi. Nimwe muri Instagram z'abamenyesha makuru hano mu gihugu cy'u Burundi ndetse wasanga bafise abantu bakurikirana benshi cyane. Isoko TV ugerageje kuraba nga Digne yakoze kwa Fani ndetse ubunya asanga akora muri Isoko TV. Kwanditse ko Isoko mbega Digne we wabivuga ku iki? Ano makuru sayo guhagarikiriza ahangaha tuzomurondera Landry Promoter tumubaze byinshi bitandukanye ndetse tunarondere na Digne Delicia tumubaze byarivyo. Kwibwa page yawe, kwibwa Instagram yawe, Instagram ituma uronka gafu ni ikintu gikomeye cyane kandi kinababaje. Yagumye yandika kuri stati yibwe bayisuko mubona Isoko TV. Wanditse Isoko TV urayitora. Ucubona yuko ari mwe ya Landry Promoter bagizene bahinduye. Ujya koko uribaza yuko ibi bintu bishobora gutunga umuntu akabaho na cyane cyane yuko tuzi abantu rufite impano nkizi cyangwa nka Landry Promoter dutunzwe n'aka kazi kugira uje gukorera ikibi umuntu. Uko biri kose reka tubandanye dutoza no makuru. Tubandanye dutoza ano makuru kugira dushobore kumenya byinshi bitandukanye. Landry Promoter yagerageje gushira nko modo pass yiwe biranka. Bisigura yuko modo pass yiwe yamaze kugira yamaze guhindurwa ariko uko biri kose ntwigera tunanigwa
turamurondera Landry Promoter hama bino bintu tuzobishire ku murongo hama bigende neza cyane. Nibiryoshe gutangura umwaka mushasha nabi, ahubwo vyari biryoshe gutangura umwaka mushasha twishimye. Inyuma yo kuja muri anniversaire ya Mbesirato ariwe Ivbari tukanezerwa tukaryoherwa, munyuma hakaza umubabaro kandi twari kwanezerewe. Uko biri kose ntwa twifuza yuko tubabazanya canke wowe ubabara canke je mbabara, ariko Landry Promoter twibukanye ko ari umuntu afise impano kandi ateje imbere benshi cyane kandi yatumye benshi cyane bamenyekana ndetse na jewe ndimo. Ariko nubona izina rya Landry Promoter ushatse kugica ko uba wishe benshi, uba wishe abarundi benshi cyane, nanje noba ndimo. Ariko uko biri kose bavuga ati nitwigera tunanirwa kiretse iyo twigirishije ino account. Uko biri kose tuzogerageza tumenye vyinshi vyayo kandi tuzogerageza kwiruka inyuma y'ababisha babikora. Landry Promoter subiza vyiwe bisubiye kuja ku murongo. Abo twitaba hake aho muri hose ntabwo ari vyiza, twifuza iterambere ry'igihugu cy'u Burundi, nawe mukaza kuvyonga hagati k'akazi na muntu. Ushobora gutwara page yiwe, account yiwe ya Instagram cyangwa tora Facebook, ariko nibaze ko utabutwaye impano yiwe. Uko biri kose haba muri Isoko TV ntuzi vyabo, ntituzi ko agiye kubikora yandicatse gusevya bano bantu, ariko ntituzi ko nawo atari bo. Vyose nibiyago canke ibiganiro tuzogirana nabo kugira dushobore kumenya vyinshi bitandukanye. Mbega Isoko TV ikoreshwa nande? Icicaro gikuru cayo kiri hehe? Tuzobabaza vyinshi bitandukanye kugira abakunzi ba Star TV mubandanye kumenya vyinshi, ndetse ngerageze no kurondera Landry Promoter kugira vyinshi dushoboye kubimenya, dushoboye kumubaza vyinshi bitandukanye, aduha umuco kwa kino kintu kuko si ikintu coroshe cyane. Kwibwa account yawe cyangwa kwibwa iki cyangwa kwibwa urubuga cyangwa kwibwa YouTube n'umuntu aba ariko arakinisha ubuzima bwawe. Stati za Landry Promoter ku bantu basanga bafise nimero ziwe muraza kuziraba. Ugerageje kuranga bariko barakonfirma aha Landry yiyenzaga konfirma burya ngaha bagerageje kwerekana yuko ategezwa gukonfirma Isoko TV. Wabonye hajyanye hatangura urabona ashize nko agiye guca nko modo passe nibikunda bacha bamwereka Kione Diera, bisigura yuko bamaze kwihindura Kione Diera, ariko amatwa dusimira